Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira imbonesha kure no Muhuza TV. Ndasubiye kubahereza kaze nyuma y'imisi myinshi gitandukanye twabashitsa ko ibiganiro canke amakuru, ariko uyu musi twagarutse kandi nabakengurukira cane ko mubandanya kubana natwe muri vyinshi dushikiriza. Nkuko tubikora imisi yose, hari amakuru atandukanye mu bisata vyinshi tuba twabateguriye tukabashikiriza ngaha, hari ayo turungikirwa n'amasoko yacu ari irya nino mu matohoza baba bakoze, naje nkayategura neza yashikiriza ngaha kuri imbonesha kuri Muhuza TV. Hari n'ivyo tubakurira ku mbuga ngurukana umenye n'ibimenyesha amakuru bigiye bitandukanye. Muri uyu mwanya turaza kugaruka ku nkuru idasanzwe, ni inkuru y'amatohoza yakozwe nyuma y'urupfu rw'abapasitori babiri bo mw'ishengero Euzebu. Hari intwazangabo zo mw'iperereza rya gisirikare zavuzwe mw'igandagurwa rya Pastori Jean Rodinier Niyongeko yasabikira ishengero Euzebu, ariko kugeza uyu mwanya ntago vyari bizwi. Tugiye gushira ukuri ahabona ntuze gucikwa. Mu nkuru nyinshi zagiye ziravugwa cane njyane zari zihanze ishengero rya Euzebu imbere yuko Pastori Jean Rodinier Niyongeko agandagurwa mw'ijoro ry'uwa kabiri kwa kane mwaka uheze w'2022, aho yarashwe n'umugabo yambaye impuzu z'igisirikare mu gihe ariko agerageza kwinjiza imodoka mu rupangu rwiwe ruri mu Ruziba. Tubibutse ko Moise yari kumwe mu modoka na Pastori Salvatore Nzambimana, nawe yakomeretse cyane muri ico gitero agacikana bukiye ku bitaro vy'abasirikare mu Kamenge hôpital militaire. Muri kino gice rero turaza kubageza ko tunashimike kukugene ibintu vyakurikiranye mu ndwi zibiri za nyuma z'ubuzima bwa Jean Rodinier Niyongeko hamwe n'abagiye baravugwa cyane mu vyamushikiye. Gusabe kugira gufyonde kuri subscribe canke sabone ngaha ku Muhuza TV vyonze ko turonka amakuru n'ibiganiro vyacu uri mu bambere. Ndaguhaye ikaze aho uherereye hose. Dutangurire ku ndwi zibiri za nyuma za Pastori Jean Rodinier Niyongeko. Indwi zibiri za nyuma z'ubuzima bwa Pastori Jean Rodinier Niyongeko ntizari zoroshe. Indwi umuhisi yabaye mu mibonano myinshi n'amanama menshi cyane. Yari yarajwe inshinga no guheza indyane zari muri misiyoni ya Nyanza-Lac, kizera ko inama nkuru y'abungere yari kumufasha gutora umuti, ariko uko imisi yahera ni kuri urwo rwego rwatera rucanamwo yisanga hasigaye ashigikiwe n'abungere batatu gusa. Nyanza-Lac, Kididadi na Ruyigi kuri 8 bose. Umuntu amwumvirije mu maodiyo yo muri izo ndwi zibiri za nyuma, Pastori Jean Rodinier Niyongeko muri izo ndwi zibiri za nyuma z'ubuzima bwiwe yarahanzwe n'ibintu bitatu ahanini. Ikete ry'umunyamabanga mukuru wa Euzebu mu mibonano yaguma asabwa n'intwazangabo zibiri mu gisirikare be n'amakuru amugabisha ko agira yicwe. Ku itariki ya 18 ukwezi kwa gatatu mwaka uheze 2022, Pastori Jean Rodinier Niyongeko yaramenye ko handitswe ikete ry'umunyamabanga mukuru wa Euzebu, Pastori Venant Nzigira Abakena. Iri kete ryakwiragiye mu ndongozi n'abakristo ba Euzebu mu kanya gato cyane, ryagoma rihanahanwa muri za WhatsApp. Ni kete rero ryababaje cyane umuhisi ko ryabaye irya mbere yamufatanije n'ikibazo ca misiyoni ya Nyanza-Lac. Kuva ryanditswe, ikibazo nticari kikiri ca misiyoni ya Nyanza-Lac, ahubwo cari kibaye ica Euzebu yose mu Burundi. Ikete ryategeka representant Rugari Jean Rodinier Niyongeko gufuta ingingo zose zafashwe na Pastori Labani Barakunda w'Inyanza-Lac, irikarangiza hari hagasopo Pastori Jean Rodinier Niyongeko ko nihagera itariki ya mbere y'ukwa kane 2022 hatarafata ingingo, Venant Nzigira Abakena azoca amumenyesha ingingo nawe azoba yafashe. Hano rero icakurikiye turakizi. Itariki ya kabiri kwezi kwa kane 2022, representant Rugari yaciye araswa. Biboneka ko umengo gasopo yahawe yateguza urwo urupfu. Ikindi kiboneka cari gihangayikishije umuhisi muri izo ndwi zibiri za nyuma na amatelefoni y'agasakisaki intwazagabo mu gisirikare. Lieutenant Colonel Evariste Ndizeye. Evariste yashaka mubonana ariko akaza azananye n'iyindi ntwazagabo yitwa Lieutenant Colonel Desire Hamenyimana.
mu maudio menshi cane aragaruka kuri bano basirikare akumvikana fise ubwoba ko bashaka kumwica. Yari abizi ko Evariste Ndizeye yari inshuti ya Pastor Augustin Ndabateze yaraherutse guhunguka, akaba ari nawe yari ahanganye na Pastor Labani Barankunda. Lieutenant Colonel Desire Hamenyimana we yari aherutse gucibwa mu ishengero kandi yaranasohoye audio iteye ubwoba ivuga ko urugamba rufashe iyindi ntumbero. Jean Gordien Niyongeko yaguma agerageza kwinjiza inyuma uwo mubonano kandi akarondera ko batazobonana ari wenyene. Nkuko rero yabivuga mu maudio yiwe, Jean Gordien Niyongeko yatinya ko bazoba baje kumunyuruza, kivuza ko hafi hazoba hariho uwubibona. Ikindi yatinya nuko bazoba bazanye uruzi canke bakaba bake kumupompa imiti kuko we yabita ko ari abapagani. Ikindi yatinya nuko ngo bari kuzoba bazanye amahera menshi barungikanywe na Augustin Ndabateze kugira ngo bamugure ahebe gufasha Labani Barankunda. Gusa hagati y'amagenekerezo ya 2023 na 2025 ntwarane mu mwaka uheze w'2022, Jean Gordien Niyongeko yarabonanye na bano basirikare. Lieutenant Colonel Evariste Ndizeye yaje amuzaniye organogramme nshasha, no kuvuga indinganizo nshasha y'ishengero. Jean Gordien Niyongeko yaranse ivyo bamusavye nkuko babishikirijwe n'uwo bayazwe. Kumbure yari ahejeje gusinya urupfu rwiwe atabizi. Nyuma y'umubonano n'abo basirikare nta cari gisigaye atari kumwica. Imisi ya nyuma imuhisi irimwo audio z'umwiheburo cane, yari yasigaye yizeye ko Imana ariyo yonyene izomutabara. Shaka kumwica arabavugamwo kenshi. Tariki ya 31 kwezi kwa gatatu mwaka uheze 2022, Jean Gordien Niyongeko yavuye mu ibanga, amakuru amumenyesha ko yaguzwe vyaheze, aranamenya amazina y'abariko bategura kumwicaho. Yari asigaje imisi 2 kugira ngo apfe. Pastor Jean Gordien Niyongeko gusa we yari abizi ko agira yicwe. Muti gute? Ku mugoroba y'uwa 31 z'ukwezi kwa gatatu, Jean Gordien Niyongeko yarahawe amakuru mu ibanga n'umujenerali dushinye gutangaza izina ryiwe. Umujenerali subwa mbere aburiye ubugira yicwe. Yewe abantu batandukanye bemeza ko yigeze kubaburira bicishije ahandi, ubuzima bwabo burarokoka umugoroba yari bwicwemwo. Jean Gordien Niyongeko nawe yaramuhaye amakuru yose yari afise ku mugambi wo kumugandagura. Yamubwiye ko yaguzwe miliyoni 25 ko akarwiya gategura kumwica koba kari kagizwe n'abantu 4, hari Evariste Ndizeye, Desire Hamenyimana, Alexandre Marirero, Augustin Ndabateze. Ko bakagizwe kubera nanze kuvyemeza, ariko amasoko abiri atandukanye yivuganiye na Jean Gordien Niyongeko yemeza ko ari vyo umuhisi yagiye yababwiye. Mu maudio yiwe, Jean Gordien Niyongeko yari yaragiye avugwa kuri bano bane bose nk'abantu babicanye, atinya ko bashobora kubica. Amasoko yacu yatumenyesheje ko umuhisi yitwigendereza ya gisirikare hararimenyesha ko hari intwanzangabo zibiri zigira zimwica, ariko nta cakozwe co kumukingira. Niho bitangarije ivyamushikiye. Yaramaranye amakuru imisi ko agira yicwe, aranabwirwa bagira kumwice, ariko ntaco tubona yakoze ngo yikingire. Kumbure yari no gukinjura gatoya, ariko yizera kutabagwa n'Imana. Ntiyigeze yishiramwo cane ko bokubahuka kumurasa. Mwise yagumye yiteze ko bazomuha ishano. Gusa intwazangabo zibiri zivugwa mu igandagura rya Jean Gordien Niyongeko reka nazo tuzigarukeko. Lieutenant Colonel Evariste Ndizeye, matricule SS ubusa 76, na Lieutenant Colonel Desire Hamenyimana, matricule SS 1375, bose barakomeye mu iperereza ya gisirikare. Makambi bagiye baracamwo kenshi, barajejwe ibikorwa vy'iperereza. Kiringo ca gatatu ca Nkurunziza, Evariste Ndizeye yakorera mu ikambi BSPI yacungera umukuru w'igihugu. Ni kenshi yaboneka mu bibanza birimo Perezida Nkurunziza. Muri Kigarama 2015, Evariste Ndizeye aravugwa mu bagiye kwica abanyamusaga. Muri imwe mu maudio rero
agiye yumvikana Pasiteri Jean Godien Niyongeko wenyene aravuga ko Evariste ari mu bakoze ibara ku Musaga, akabivugana ubwoba ko nawe azohava amwica. Bamaze kubona ingene Evariste Ndizeye yagoberanye cyane na Jean Godien Niyongeko ngo babonane umugoroba, umubonano wabo wateye ubwoba cyane Muhisi, kanatsinda inyuma yaho yankiye ivyo yamusavye, haciye hakurikira umugambi wo kumwica. Naho ari intwazi ngabo z'iperereza Evariste Ndizeye na Desire Hamenyimana bari bafise amabanga mu ishengero rya Uzeba. Evariste yari umujenama y'Ubujumbura, Desire yari umwarimu mu Rumonge. Mu ntango za ntwarane mwaka uheze 2022, Desire Hamenyimana yarahagaritswe mu mabanga y'ishengero waca arasohora audio iteye ubwoba aho yagize ati uwo ni jewe aranciye. Aho rero urugamba rugomba ruhindura isura, ejo aho tuzohurira agabona nivyo aranciye. Mugabo urumva ko nciwe n'uwaciwe ngira ni kimwe ku kindi, ntawuzi ingene urwo rukino ruzogenda. Niyo majambo yoba yarashikirije Desire Hamenyimana. Kimwe mu bintu biteye amakenga n'ingene abantu basirikari babiri baterekana neza iyo bari umugoroba w'igandagurwa rya Jean Godien Niyongeko, bose bafise impapuro zerekana amahoteli barayemwo, ariko umwe we vyaramaze kuja ahabona ko abeshwa. Undi ntiyigeze ajanwa imbere y'ubutungane kwisigura ku murango w'itariki ya 2 kwezi kwa kane umwaka 2022. Lieutenant Colonel Desire Hamenyimana yari mu bikorwa rusange mu Rumonge. Biheze yarafashe icumba muri Hotel Galaxy, arariha icumba ariko aca haramanuka i Bujumbura ntiyakiraramwo. Afatiwe arerekanye fagitire y'ico cumba kandi basanga no mu gitabo c'abaraye mu hoteli arimwo. Aho vyamugoreye nuko yibagiye gufata ivyumba by'abamugendanira navyo. Babimusavye yatumye umukenyezi wiwe aja kuryosha abakenyezi babiri b'amahasa bakora mu hoteli bita iy'abakizwa mu Rumonge, abahenda ko hakeneye fagitire yerekana ko abagendanira umugabo wiwe baraye muri iyo hoteli mw'ijoro ry'uwa 2 kwezi kwa kane umwaka w'2022. Yabwiye ko fagitire ari zizokoreshwa mu butungane, bahenze ko ari kugira abo basirikare baronke frais de mission. Abakenyezi baravyemeye, vyahavuye bibakugira kwinjira ibohero rikuru rya Mpimba. Nabo atwirira dusumira Lieutenant Colonel Evariste Ndizeye niwe afise fagitire yerekana ko yaraye mu hoteli Bujumbura ari kumwe n'umuntu ubu mukenyezi. So kubera iki bari bakeneye ivyo binyoma vy'ukuri bari hehe uwo mugoroba? Dushimye kuvuga amakuru dufise vuga ko igitero cice Jean Godien Niyongeko cari gitungarije n'uruhara abantu basirikare bashobora kuba baragize. Gusa tubandanije, reka tuvuge ku rupfu rwa Pastor Salvatore Nzambimana. Nawe igitero cahitanye Pastor Jean Godien Niyongeko yaserukire Uzebo imbere y'amategeko carakomerekeje bikomeye Pastor Salvatore Nzambimana yaserukire Uzebo muri Amerika. Salvatore Nzambimana yaciye ajanwa mu bitaro by'abasirikare mu Kamenge nk'uko nabivuze dutangura aya makuru. Abaganga barakoze ivyo bashobora byose iryo joro, kandi mu bucagucagu icizere cari cyose baratanze ubutumwa mu muryango ko igikorwa cagenze neza. Matohoza yabaye mu iperereza no mu butungane yerekeye ico gitero cahitanye Pastor Jean Godien Niyongeko, ariko ntiyigeze yitwararika urupfu rwa Pastor Salvatore Nzambimana. Ariko no ngaho hariho ibiteye amakenga bikwiriye gukurikiranwa neza. Kare cyane mu gitondo ko kw'itariki ya 3 kwezi kwa kane, Pastor Venant Nzigira Bakena na Pastor Alexandre Marerero bazindukiye kuri Hopital Militaire. Ico kintu caratangaje rwose abavyumvise kubera abapastori bari bazwi mu ruhande rwa Augustin Ndabateze tavuga rumwe n'umuhisi. Venant Nzigira Bakena numwe yari yahaye gasopo representant gare Alexandre Marerero yavugwa mu kagwi k'abateguye urupfu rwa Jean Godien Niyongeko. Ikindi catangaje nuko bano pastori babiri bamaze gushika kuri Hopital Militaire, haciye akanya gato Pastor Salvatore Nzambimana aca aracikana. Umuryango barumirwa bati mu kanya abaganga batubwiye ko bigenze neza, none ubu naho bigenze gute ngo acikana? None habaye iki? Makuru twaronse avuga ingene bano bapastori bihutiye kuvaho ku bitaro batenegeranije mugenzi wabo yari ejeje gucikana. Pastor Alexandre Marerero muramu mushikiranganje wa mbere w'icoge General Alain Guillaume Bunyoni yari intarwa korwa ko mbore niyo mpamvu we
atari mu bakurikiranwa muri iyo dosiye. Mu nyuma yarasohoye video ndende asigura ingene hari abamubeshe ko ari we yarashoboye Perezida Rugari Jean Gordier Niyongeko. Reka tugaruke kuho ibintu vyoba bigeze nk'uko iperereza SNL ubumengo ryari risanzwe rifise amakuru baba barakoze ibara ryaratumye ko kuva kw'itariki ya 3 kwezi kwa kane ku munsi hano wari kwikiriye gandagurwa Jean Gordier Niyongeko ariwe bane bavuga ko bateguye urwo rupfu. Evariste Ndayizeye, Desire Hamenyimana, Alexandre Bariro na Augustin Ndabateze abo barasambishijwe amatelefoni yabo yarasuzumwe co kimwe ni telefoni y'umuhise. Lieutenant Colonel Evariste Ndizeye na Alexandre Maririro baraberetse barataha abandi barahagarikwa. Mu nyuma rero harongewe ko n'abandi bapastori bamwe bakurikirana muri iyo dosiye bari basanzwe bafuzwe igihe Jean Gordier Niyongeko agandagurwa. Dosiye rero iri imbere ya Cour d'appel Muha igaragara yaraciye imbere y'abacamanza yongera irasubizwa muri Parquet General ya Muha. Bamwe mu bashobora baragandaguye kuko Jean Gordier Niyongeko bariko bidegembya. Bamwe rero mu bafuzwe nabo ni inzirakarengane zizira umwikeko gusa. Muri SNL ngo ni iperereza ryatanze dosiye itagira ngo ibishobora gufasha ubutungane kumenya ukuri. Akarero ni ibintu vyose vyari muri telefone ya Jean Gordier Niyongeko vyerekana ingene yaganira na Evariste Ndizeye. Iperereza ryarabifuse vyari muri groupe WhatsApp n'abatemera Rabani Barankunda Nyanzarake. Mu iperereza barabifuse. Umuhisi yari yarashoboye kwinjira muri izo groupe WhatsApp akoresheje nomero itazwi maze akaguma akurikiranira hafi ivyo bategura. Ivyo umuhisi rero yaganira na bagenzi be mu gihe ubona ko vyofasha kurondera ukuri. Iperereza ryarabifuse. Muri dosiye iperereza ryatanze harabuzemwo vyinshi mu vyo byakuye mu telefone. Amajwi y'umuhisi ntiyatanzwe muri dosiye kandi amajwi arimo amakuru ahambaye. Ibyakozwe n'iperereza biboneka ko hariho abo rishaka gukingira na cane Lieutenant Colonel Evariste Ndizeye na Alexandre Mariro yari muramu wa Bunyoni. Haboneka kandi ko amatoza y'iperereza yakozwe ku buryo abafunzwe bizogorana kuronka ico bagirizwa agifashe. Misi yakurikiye iganagurwa rya Pastor Jean Gordier Niyongeko, Lieutenant Colonel Evariste Ndizeye agira kuri cegera c'umukuru w'iperereza rya gisirikare JD asubirira Lieutenant Colonel Libert Niyonkuru yavuzwe mu batagira izina mu mwaka wa 2021. No kuvuga ko Evariste Ndizeye ari we agaba urwego Jean Gordier Niyongeko yari yaratabaje arubwira ko hari intwazagabo zibiri zigira zimwica. Bisigura ko Evariste Ndizeye ari we asigaye agaba ivyagirije umuhisi yoba yaratanze bimwagiriza. Hari inkuru rero tuzobasangiza ingene dosiye havuye igenda igeze mu gitungane. Iteguwe no kumva ibindi bitangaza. Utungane mu Burundi ni ikibazo kitoroshe. Banywanyi bo Muhuza TV ni inkuru tubagejejeho igaruka ku rupfu rwa pastori babiri muri Eusebio Jean Gordier Niyongeko undi bari kumwe. Gusabe rero kugira ngo ntuzocikwe n'ibindi bice vy'inkuru ufyonde kuri subscribe canke sabone utari wafyondako wibuke no kubisangiza bagenzi bawe. Imana ibahezagire.